nakakera nayo nyene ni RNB kumengo hip hop hari ukuntu mengo uri kurayitera kagire kimya RNB mengo ni uri kurakomeza gusomba kandi wewe uri mu bantu ahora banyinjirira wenda amaze kwanza ubu ndakuboneye bindira gatoya je nabonye post yawe uri kurantuka nagututse mu gutese kandi wabizanye nabonye post yawe uri kurantuka kandi wabizanye ndaheza kuvuga nako kumvunira urugo ya hejo habo nyene hazimana kandi nahi wanje hazimana igikuru nuko mba ndabafise kwiyo migambi kandi byose urumva ntitwabikoreye rimwe ibyo bamaze kuronka byose ibyo bagezeko ntibabigezeko ku munsi umwe abo bose mbo bariko barabapostinga nuko bafise aho bababonye narabonye ryari Trace yarabapostinze narabonye Wasafi TV narabonye ari n'umujama yitwa Busy Signal yarabapostinze Yes, reka dutangure turamutsa abakunzi ba Newsel TV mudukurikirana buri ko buke cyangwa ko bwije twongera dushimira cyane abarundi kuba mwahagurutse na cyane mu ntumbero yo gushigikira abana b'igihugu cyangwa aba artiste b'igihugu na cyane bariko barakora neza cyane nyita Edisson ndayahoze RNB ari kuri kamera za Newsel TV kano kanya urabona ko nabazaniye umutype ameze neza yambaye neza hose ibara rya black ntiri mugwa nabi nta kintu sauf kirato gusa nasigaye hose hagaragara mu ibara rya black ni big face on the floor ndakuramutse nogira ndaguhanikaze kuri Newsel TV ndakuramukije nanje umeze neza ameze neza ubwitonzi niko namari siku big sana twari twawuranye kabisa bari kurondera kakera ubu turi muri kubu niyo coming soon yes man kubu kakera byose ariko biri en parallel kubu ukamenya kubera ko waciye mu kakera ariko iryoshe nuko byose bigaruka hanini muri gwa rurimi rwacu bw'ikirundi yes nuko urumwe mu barapere ntarinda kugaruka ko na cyane muri ibya kahise bifise on the front n'indi bintu turakuzi bikwiye haruhande yaho turetse ko tukeneye guhagarana cyane ku byo tugezeho ntabwo uranda gukeza kurwaruka na cyane kino gihe ruriko ruramenyekana cyane urwego mpuzamakungu narabonye guhera Kigali barupostinga Uganda Nigeria ndetse n'ahandi ni Kayanza Kids bajya abana wabatuye gute bwana Bface mbere ko twerekeza kujanye n'umuziki wabo ko hari aburi kurarira yego bajya abana narababonye batamba ndavuga ni je vraiment kubera ndafise ntuzena ni yo kubona talent sindayirengagize nibaza ko maze kubibona sibajya bonyene hariho nabandi aba artiste nyine nabo baririmba je abamfise amahera menshi ngira n'ikigo cabo vraiment cy'abantu bafise amatana gusa ugakubitiye kujya abandi bagira ikigo c'imfu ugagira ikigo cy'abantu bafise amatana kugira ngo bazovuga ati ko byose birashoboka bizogenda neza nundi bitangwa gukebuka gahoro kandi bikagera kure uvuze ko abonye batamba kuri social media hehe byagenze gute cyumva bashaka kumenya iyo byazananye harimo umwe tuzinanye abatwara mu Kayanza twari dusanzwe tuzinanye cyane hama rero igihe kimwe mbona nyene yarabegeranije nyene atangura kuba forma abigisha amadanse rero ndumva ni aba bantu vraiment nabo gushigikira ntangura ndabashira mu ndirimbo yanje yitwa agura yako ama après rero ndabashira no muri no ndirimbo après ndabaronderera abantu bamwe baza barabashira ibyo kwambara bashira ibyo gufungura bashira ibyo kwifuka ibintu bimwe bijanye naje w'ivyo nshoboye nkabikora ariko tukiri ngaho nyene uvuze ko wabarondereye abantu babashira ibyo gufungura ibyo kwambara niba naho nikora bimeze gute tuvuga ko niba naho nikora kuko nabana bo mwibarabara baje bose harimo bakeya biga ariko harimo nabandi bo mwibarabara rero urumva abo nabo gufasha nyene nabo biga bafise tali dasanzwe yes nabo nyene biga nabo nyene biga nabo gucumbagiza nyene buke butoroshe ibya bindi peut-être byo gukunda ishuri muratanguye gukorana na cyane nofata ko ureka ndabyita amaproje parce que nimba utangiye kugaragara mu ndirimbo zawe nimba ntihenze na nabonye no mu ndirimbo ya Mr Champagne muticanye ari challenge nimba ntihenze ntabwo ari bo bajya nabandi mengo nabandi
ariko urumva ko bari ibintu bimeze neza bafite talent bari abapeti cyane nta n'amateleviziyo bagira nta kibige nanjye nibyo nshaka kumenya bakora ama repetition gute barafise nyene umuntu ari update nyene araba amadansi yo hanze nyene akaraba aba Nigeria ingene bashushe hari intambo zigezweho akazibigisha kandi umwana muto yica umweretse biroroshe kugira ngo agikore byoroshe numva nshaka guca n'injyana cyane cyane ku ndirimbo kino gihe igezweho yiwawe yakakera naho bagaragaye cyane gusumba twakubonye uri ku ka tutboro nyene tujya twakera nyene twakinye twakuze dukina irya ndirimbo ama repetition kugira ngo irindi sohoka yagutwaye ngana gute uko urabona ko mbengo byabaye ibintu birebire oya si birebire ku bantu babimenyereye ikintu kigorana muri clip ni bije gusa ibindi byose no munsi umwe naho bo repete oya sirtu kubana urumva batababimenyereye oya ndayibaha imbere y'igihe ndayibaha imbere y'igihe bakayirepeta hama bagaca batambanye nivyo bateguye birumvikana target ufise kuri ryagwa rwo mu Kayanza nongere nibutsa bariko baradukurikira ko mu Kayanza sanzwe ari intara y'amavukiro byumvikana ko ari nayo wahereye na cyane cyane kuri bajya abantu ubona ko kino gihe aho bageze iyo bija hose izina Bface ntishobora gusigara inyuma bakoze bikomeye cyane ndashaka menye target ufise kuri bo hejo habo hazaza nubwo haza Imana mugabe bija hose urafise ivyo bategekaniriza hejo habo nyene haza Imana kandi nahi wanje haza Imana igikuru nuko mba ndabafise kwiyo migambi kandi byose urumva ntitwabikoreye rimwe ivyo bamaze kuronka byose ivyo bageze ko ntibabigeze ko ku munsi umwe abo bose mbo bariko barabapostinga nuko bafise aho bababonye narabonye ryari Trace yarabapostinze narabonye Wasafi TV narabonye ari n'umujama yitwa Busy Signal yarabapostinze narabonye Edisson muri Nigeria uko twari tunabimenyera imbere byabaje banda twari tumyire kuri kwa Edisson muri Uganda rero antuka Jenny ndabifuriza yuko bazogera kuri etape bakamera nk'abandi bose nk'abandi ba Edisson nyene bakurira indege arico kibajanye gukompeta hanze hariya kubera barabizi vraiment barabizi kandi cyane rero imigambi urumva ndabafise ko ni buke bizogenda bitera imbere buke n'ibyobera rimwe ejo ni heza hugwarukana cyane cyane ingero turafise ingabirano kandi dukeneye kuyigumizamwo ifoko umuntu yumvisemo ingabirano nkuko bariko barabikora kwayigaragaza mugabo kuyigaragaza ni kimwe ko baca banaronka n'abantu bagira gute bapushinga canke babafasha kugira ngo bashike kure indirimbo akiwacu yagiye habona kandi biragaragara ko wagerageje kugarukana mwaki-wacu akakera plito mugabo nakiwacu nyene nakukakera n'undi vraiment nakiwacu nyene nakiwacu nyene mbona ko yakiriwe neza abenshi baba biteza ama image yandi ama location yakaje mu mahoteli mu mazu meza ariko mu clip yanje byo nibibaho ariko bavuze ati uko bigenda kose izo nakoze narazikoze mugabo kino gihenduze kugatumba burya hajya nta handi hantu na hamwe mu gisagara higeze harabika mu ntuze n'indirimbo yakakera hose wagumye mu Kayanza mu clip yanje yose kenshi haba harimo ama image y'ama nature je sinkunda ibintu by'ama piscine canke ngo ama hotel kubera nta munyamerika canke nta mu Kenya canke mu Nigeria tuzoshitura kubera amazu ari mu Burundi nayo dufise arutayi wawe ariko nature turazifise ivyo bigira kubera iki kugira ndabereka ivyo nabo badafise erega none ushaka nje kubereka ivyo bama babona ifa kubereka ikintu nabo babona ubwa mbere bagashiduka hamazoza avuga ati mu Burundi narabonye ahantu hameze kunuko naragiye muri lac Gwihinda nakoreye clip yitwa RNB après hajya hamaze gusohoka clip zirenga zitatu none ubwa mbere ntibahiyumvira nibibanza vyiza byo kwereka aba étranger kugira ngo niyaza ngaha azomenye mu Burundi aho yotembeye urumva nuko bimeze kandi birumvikana naza ko ari icyumviro ciza yego je patriote nakubwiye kandi ico cyose ntugirira ubuso ufite target bafite target mbashaka kuvyumvisha nyine abantu bari hanze bumve yuko dufite ibibanza vyiza byo gutembereramo mugabo nta muntu ari hanze uzobwira ngo burya rero hariho ngo hoteli nziza ngaha cyangwa ngo mubwire ngo hariho inzu ngifite piscine iyi hoteli bashaka kuyerekana ibyo barabifise iwabo nizo irushi iwabo rero je ndaberetse ibintu nyene bigize igihugu haje ahantu nkabereka ati hariho lac badakunda kwerekana hariho natire y'Ibugarama hameze uko nuko ibintu nk'ivyo nuko birumvikana Bface on the floor reka sinoreka kunda utarenza ku kino kibazo kandi cyuko hari abagukeza
ko batari bazi ko uzi R&B ukuraho nivyo umaze iminsi ko warisubirije kubera ko ndirimbo bakoranye na Tom Close wongera waduga naka kera nayo nyene ni R&B kumengo hip hop hariho ukuntu mengo uri kurayitera kagire kimya R&B mengo ni uri kurakomeza gusomba kandi wewe uri mu bantu bahora banyinjirira wenda amaze kwanza bunda kuboneye bindira gatoya je nabonye post yawe uri kurantuka nagututse mu gutese kandi wabizanye nabonye post yawe uri kurantuka kandi wabizanye ndaheza kuvuga ngo je ngurumva ngo rapi bananiye ngo bashaka kungira ngo hana ariko nuko nanditse nako kumvunira urugo apana kumvunira nakungi inzaro nashaka nababwire yuko je ntawe nsaburusha mu kuririmba nshaka kuririmba niba hari itegeko muri amikari bazoryandike bandika ati uzoshaka kuririmba style kanaka azonza kwiyandikisha ariko hari ni burayize vraiment bon merci na rap premier ko ndayizi urayizi na dance urazi ko ndayigira neza banzu yumvirize ega byose bikora neza byose urabizi mugabo ari ibyo ukora cyane none ushaka nsaburusha nde oya suruhusha usaba umu artiste uremera ko nimba ari kintu abantu mumenyereyemwo umwanya ninza gishira hasi gato gicika inkuru ndagishira hasi nyene nubundi nico tubabona rap nyene itumvikana kubera ko mba maze iminsi nagiye mu zindi aho nyene niho nari nkeneye ubu rero rap yasinziriye ariko ntugire ikibazo hajya rero burya haya jewe bagona ndi masi abandi bande bagona abari bo byose nyene urabizi ariko barabigerageza urabizi neza ko abantu bose bararekuriye kwitwa abaking mugabo mwami kandi urafise no kuvyiyita ariko public kandi nawe waravyiyise Noje sindavyiyitanye ariko ndiko nakubwira public irajije kabona ati kugerera uyu ni sawa urazi ko nukoze indirimbo no munsi rimwe gusa ashika banga abo bose ngo je ndabafuta bose ndabarangira ngo ndabamenagura ari ya mbere yinjiye muri 2020 agashobora ngo ni je ndi king numaze imyaka 20 ntacavuga so rero birarekuwe game je ndabitahura enje ituma umaze kuba nanje rero ndabirekure gukora kwinkuru none arundi warubirekuriwe ariko wewe nturi umusani urumva sindumusani mugabo wowe umujournalist uje hagati ariko sinahengamye oya warahengamye ndaginga abwiye poste honyene kandi umviriza banzu riga muyinyagiriza nayo ndenda yibura banzu nyumve ahubwo wowe wabonye banzu nyumve tabihebe undo kuntu karare urumva kandi rero ukarudakaze ukarutwenga iyo wumvise iyo wabonye ati iyo RNB nayiririmbye neza nkaba ntayitovye ahubwo uranyankuraje uvuga ngo nahevye ibindi ariko narakwankuraje navuze arabizi mugabo hip hop arayihevye ndayiheba kubera imbwe nihebe yarara ibirindiriye ko rigwira none umuziki wanje je nakubwiye imbwe kize gute Imana yaradutahuje gutahura umuziki cyari cyo umuziki wa business ntabwo twifokasinga ku kintu kimwe ukazokumva umuntu yifokariza ku kintu kimwe nico ashoboye gusa ari kintu je ngurindiriye nyumviriza ukumva umuntu avuga ngo ntashobora guhindura style niyo ashoboye yonyene nta kirenze ico ariko je kumva ndabikoze nuko ndabishoboye kandi byose zirakwinjiriza nta namwe nsunya kontra essentiel nuko ndirimbira public twayiririmbana mukajana ivyo bindi nibiki akakera ko yafuse sikazi mabigo aho hantu nanya ariko ariko nivuga amazina cyangwa niko ndaririmba nubwo hariho numvise bavuze hari abatayemeye abatagira rega niwo satisfeza bose none Yesu ko bamwigaranye ntiyatubambiwe ndirimbo yabaye virus vraiment mu bantu aho uciye hose yarabandukiye umviriza ndakubwiye yuko nta kintu na kimwe usatisfeza wokora igisatisfeza no bose naho uraramo udukuru nuko icuba wipfuje ugishika ko kandi waragishitseko jewe nkurindire ko gusa style imwe yagute uramaze kuyikora reggae music oya reggae nibaza ko nayikoze nkitangura umuziki ni kera ariko nzoyikora ndakakurindiriye ko cyane kubera ico gihe oya ndinze shobora dancehall reggae dancehall bugira afisa amanota ya reggae urumva cyane kandi irafite n'amanota ya old school urinze ushobora izo oye niriya ntikunanira ndinze ndirima muri izo zindi style zose ama piano kwaito dancehall zouk ivyo byose nkaba ndabishoboye je nibaza yuko muri trap muri old school zose nkazishobora gutinya mu mastile yose ubuwinjiye bose uraba ntihagire rero numwe azoshaka kundaba mu jisho ubone kundaba mu kanwa je ngivyo nshaka manje kandi usanga ariko abwira yakunda bakumuntu yo ningeso mbi so bifese reka sinogera ntakubaje kino kibazo kijanye nundi munyakayanza yavutse muri game uvuze ko yavutse nuko kino gihe
aje avibra gusumba uko nari yavutse kera vraiment ujya je nazugira umbwiye vuze muri game kubera wenye n'ubwiwe dukorana interview buherutse ku radio yaravuze ati be face on the floor sishobora kugenda ntamushimiye bivanye n'ibintu yankoreye kuko nimba ino ndirimbo waiting yasohotse kagera kuri runo rugezo abifisemo uruhara D1 umubona hehe na cyane cyane muri game mana aririmba neza sana aririmba neza oya sanya kayanza Jesse urazi ndabubwira kuntaji Jesse nahura umuntu ngo ambwira ngo ni nko kujya hari abantu bakunda kumbaza ngo bajya bana ngo basupportinga kubera arabi wanyu mane je abantu tumaze kuririmba nabo bose bataraje no muri studio hama bakaba n'abastari banashaka kundusha abo bose ugira n'abanyakayanza ni support gusa oreille musicale umviriza ndafise oreille musicale ndumva umuntu aririmba neza kandi je ndi umurundi sindaba intara kubera ahantu hose nje hafise y'abafana ni kuvuga rero bose ndabafata nkabi wacu uretse ko byahuriranye bava hariya hama rero nkumva no basupporting ni niteka ku ntara ni niteka kandi barashobora kwiserukira ejo bagafata ikibanza ca mbere jewe rero sinshobora kwirimita ngo mu ntara jewe titre yanje niyo ku Murundi okay dufatire basi kuri no mu mwana narinda kubajije kuri D1 umufana wiwe kandi arafise natana nabonye avuza n'ama instrument na guitar yego aririmba neza nka kujya rero igisigaye nuko ibintu biheza bika je vraiment arabizi yuko aho ngeze yaba mvise amahera mbanamukoreye nk'ama clip sinzi n'ibyo wanje no biheba je ndakunda umuntu aba aririmba abafise talent kandi urabona ko ari abana benshi bariko baravuka kabisa muri game kandi bariko babikora neza naco kibazo nagira cinda kubaza nko mu myaka umaze itari mike muri game canke mu Edisson music y'u Burundi nivyo mwe nk'abantu bakera mu muziki gato hariho ivyo mubasumbije ariko mugerageje gusubiza amaso inyuma murabona ejo canke hirya yejo je ndakunda kuvuga mu mbabarire ko hageze ko dukubita inkoni wahoro bita babembe na cyane cyane abo mu bihugu bibanyi binjiye ukuntu ariko ngashima ko hari style ziriko ziraza zigomba ku uriya niko yabaye uriya niko nariko mvuga nti reka ndako mvuga nti mwe nk'abakurambere canke abantu batanguye umuziki imbere gato harugwaruka bwinshi riko rurazana cyane cyane gwifokaliza kuri zino style zatwinjiranye hano na cyane cyane ku butaka bw'u Burundi ugerageje kurabaho game geze ubona hari kizo hava kivamwe biciye kuri no gwaruka mu Burundi je bavuga nko kari nkiyarara Ratiki tena zego ari nkiyarara dufata ngaho tsobanura kwera hano winjiyeho uri mu étranger ubego kugiye muri Nigeria cyangwa ukabego kugiye Dar es Salaam ubundi mwanya ukamengura Kigali ubundi mwanya ukamengura muri Kenya rero je byarancanze indirimbo zo hanze zifite power kurusha izo ngaha kandi urumva abazigirira iyo abazihiye ku isansi n'abarundi biwacu rero nico gituma twebwe nyene nitwebwe tuzokwikosora tukamenya yuko patriotism ari ikindi kintu atawucigisha ubundi muntu wowe wenye n'umutima wawe ni ukubwira uti je ndirimbo y'umurundi nubwo ibishe kurushiya naka je ngoma ndayishikikire no kukanyuma kubera ni wacu tawuze dufana ikijumbo n'igiharage byama byabaye kandi indirimbo y'ikijumbo kubi ni indirimbo nyinshi z'ibijumbu ngaha zimaze iminsi zitinga bazivugijwe n'abantu bose basanze mugabo ukiyumvira no nk'indirimbo iri mwiki ni juste ko ari mu étranger mugiye abari mu Burundi babayisubiza hari n'abamaze iminsi bavuga ati byaranse ko abarundi buduza amaterekana aka mugabo haje mu étranger basidukana n'iyonga bifeze ubwizanye kuri hari n'igihe muvugishwe yemewe iwabo mugabo bituva ko vraiment kubera kuko navuze ngo ni miyarara ni kuvuga indirimbo yose ni iwabo hari indirimbo zo hanze zihitinga ngaha ni wabo zitarahitinga birambabaza gose vraiment akitse hano gasanga ni hit ugasanga iwabo nta power ariko ngaha igaciruti ariko biface hari kindi kintu je maze babona ko sometime haruhande y'ibinkora ndumva ingene abarimvyi b'abarundi baririmba neza sana uramutse kumva indirimbo za none bivirahe uramutse kumva indirimbo z'aba petit bita we love music banari basohoye away uramutse kumva indirimbo nk'iyi y'umu petit D1 umviriza D1 waiting je no babana itabaye hit urumva ibyo byose biva kuri twebwe wewe nyene ni wowe kwibwiriza je nama nabi ariko urazi ko wewe nyene udashobora guhindura ibihari je nyene sishobora kubihindura mugama henda kugira je tugiye hamwe nawe birakunda none biriko bipfira he ico gukora n'ico umurundi wese yo kumva ko ari umurundi nyene ntarindire ko barinda kumubwiriza kubera patriotism itangurira mu nzi wanyu ubonye nk'ubu dufate nk'umucafu hajya mu barara ugacurindira yuko uza gukurikira ari wowe ukura
aho wowe wawubonye ubwa mbere ari wowe ugomba kuwukura. Ni nka kujya wabona nk'ibuye riri hagati mw'ibarabara bazi ko imodoka iriciye ko irashaka kumena iyi modoka cyangwa rigahazura ijisha umuntu wabibonye ko tutobitora ugaca urindira n'ugukurikira agaca arindira uwundi n'uwundi agaca hamara nk'umunsi. Niho rero bipfira umuziki wacu umaze kubona nk'umu DJ afashe ya scratch yiwe ugazomba nk'indirimbo nka 20 zikurikirana nta niyo mu rundi kandi vyama vyabaye cyangwa ugasanga wewe ukora kuri manette uri mu radio indirimbo playing neza aba étrange muri ico gihe umwe wese aribwiriza akumva neza ko indirimbo zo kuvuza ahantu hari public yaba no mu étrange aje ngaha aza akeneye bishasha aja gushira biwabo apana kumuhereza ivyo yirigwamwe iwabo urumva nta gishasha umuzaniye je narabivuze mu ndirimbo yitwa ibiri ku mutima bitanu nukuri kw'Imana n'abantu bakonkanye ngo bamahere ni wacu rustamani tuhakunde nyene tuhashigikira uko hari babaje kubona urapostinze ikintu postinze umunyamahanga like zikabanyisha bapostinga umurundi ibana niba likinga niba pima rero reka turindire iyo bija hose je canke hirya yejo example bumviza indirimbo z'abantu baririmba b'abarundi kino gihe hagezweho indirimbo ya Big Face on the Phone ndetse n'izindi z'abartiste akakera n'izindi gutyo umuriyoni gisigaye kibi kibazo ngo kuvuga ngo umuriyoni untuze w'amavyo ibihumbi ijana ugira bikwire ni ngorane udakoranye n'umunyamahanga ntushikana look bife sitagushimire cyane kukajya mwaduhaye ciao urakoze nawe vraiment kajya n'ijya mbere dukoranye kuri niyose kumyunkwe pamana ariko mwikura impuzu zonyene gusa ateo ni kulipa mbe ni kulipa cyana goze ni modoka sinzosubira gufata taxi ntashe uzorantahana sha jena taxi yego niyo modoka yapfuye imodoka ya gitoro cyahetse nta modoka ufise rahira bife ndakorahira ndi mu rukiko nga happy na jena taxi mugabo nyene babizwa taxi zivuga ariko harako mperuka igihe cyose je namye ntwara imiduga erega mugabo nibisigura ko bari gwana nuvuga ko ari gwawe je uyu yego kuvyabaye kandi nabandi vyababayeko nawe kuba bikubaye ko ari bisanzwe gusa ni nkuko bavuga ngo uri umupede par exemple none nivyo ko nari maze kuvyumva wewe wabajije uko uri umupede none wewe nuko reka dusozere ikiganiro sindiwe kandi sizegera mbawe iyo uri umufana canke umuntu akurikirana entertainment arafise kukuremera ikintu kandi je banyaturiye neza aho iri mu kuza iri mu nzira kandi nacenda navyakira kubera bavuze ati nace mvuga ati Imana imfashe ntuze rero ufate ivyo bavuze byose ngo bitegeza kuba byo baravuga ngo nyene bakunze bakwatuye kuri gusa baravuga ngo nyene imbugita ni uyifashe ikirenze jewe ndakunda gutwara imiduga myinshi no kuvuga ndafite abagenzi bazifise iyo ndayitoye nk'igira none ari je bintu ni y'umugenzi atari ya Bface apana ngo y'umugenzi ntori iyo nshatse ngiye ahantu uwo mwanya iri disponible nkayitwara uwibonye abonye ari je ndi kuri vola none hari kindi yo kwimvira asasa Bface ndagushimire cyane aina no mabere ngakubariki sana kanya maduhaye nongere shimire cyane abakunzi ba Niyosel TV twavuganye byinshi bitandukanye gusa icyonyohera nuko ibyo twavuganiye hano mutobirekeza hano nyene umukurikize music ifita hiva nahiri kwiraje nitugume hahandi nyene nitugume duhagatira abanyamahanga ngo nibo bagomba kuzuza amatere bonyene ariko rero ikibabaje naho twasezeranye no kuri kw'Imana bana kuri kurabivuga nabandi bose niko babivuga mugashize kuri micro je nubizi bashize kuri ndenganije oya nacu utandenganije gusa atari wewe ni mubi wanje harimo abiwanyu bameze uko ariko ndavuga barakunda kuvuga ngo dushigikira by'abarundi mugabo wasanga bageze hariya barabizi kandi nabivugiye no ngaha kandi kuri kamera za Niyosel TV nta nyamahanga je nigera mvuza kwiraza ngo ndabizi ndakwemera je ndabivuze kandi ndabisubiye nubwo wewe mponda sana ndakwemera sigazima ndakuponda naho mponda Usiye ndavuga inyamwibutura nazonshira nimba ari abajama ngaha mu Burundi afitanye imigenderanire myiza ni Bface on the floor kandi arimwe nuko ngo ndashaka kuba rye ndayifitaniye neza nawe ariko ufise nanje ndayifitaniye ego urabizi ngo naho mponda agaga byose ndabivuga igandira rya bagitubera kupe kwera byava birangira no mumenya amenyo ngaha